magenekerezo ya 2026 na 2027 Ntwarante Nyakwubahwa Ndikuriyo akaba yaragiranye inama nk'izo n'abatowe mu nzego z'intango hamwe n'abajejwe intwaro mu makomine ya Bukeye, Muramvya, Kiganda, Mbuye na Rutegama yo mu ntara ya Muramvya nabo mu makomine ya Rusaka, Gisozi, Kayokwe na Nyabihanga yo mu ntara ya Mwaro. Ku magenekerezo ya 30 na 31 Ntwarante naho akaba yagendeye amakomine ya Muhuta, Bugarama, Rumonge, Burambi na Buyengero y'intara ya Rumonge hamwe na Bururi, Vyanda, Rutovu, Songa na Matana y'intara ya Bururi. Kw'igenekerezo rya 25 Ntwarante no mwaka ku muhingamo, umukuru w'Inama Nkenguzamateka yarabonanye n'urwaruka rwo kw'ishure nshingiro rya ECOFO Gitega n'ishure ry'akarorero rya Lycée Musinzira. Uwo mubonano wabereye mu nyubakwa z'ishure y'ubuvuzi ry'i Gitega. Mw'ijambo yashikirije urwo rwaruka, Nyakwubahwa Ndikuriyo yabahanuye gutegura ubuzima bwabo hakiri kare, bakiha intumbero yo muri kazoza, bakirinda n'ababasamaza. Turashaka rero mwese kwiyemera. Nico tubwira urwaruka gwiyemere kwanza. Kuko urwaruka rurasamara kandi nivyo. Rusamazwa na byinshi, mbwa kwiyemera n'ikindi kintu. Umwana ni bumba. Murazi bumba babumbamo. Ibumba mu kubumba. Ico ukeneye utanga forumu ukeneye. Ugomba inkono y'imbiga nini urayikora mu ibumba. Ugomba umubehe urawukora mu ibumba. Urumva rero umwana ni bumba. Umwana uko umugize niko akura. Umuhaye indero akura n'indero. Umuretse ngo umwana umwerabara abamwerabara. Umigije gutukana aratukana. Umubwiye uti kirazira gutukana agena neza. Avuze ati kwicisha bugufi akora yicishije bugufi. Avuze ati ukurusenga akora senga. Urumva umwana rero ni nk'ibumba. Ibumba ry'ukuramwo ikintu ugomba ugiha forume ukoresha iyo bumba nyene ukavuga uti nkeneye ikintu kimeze uko. Urumva rero kwihana mwege nk'ugwaruka kwiha intumbero ni ibintu byiza cyane. Umuntu afite vision arashika. Kwiha intumbero kwiha vision ni kugira yuja. Ugiye he? Uri umunyeshuri ugiye he? Ni kuvuga umaze kwiha iyo ntumbero ibiza byose biguderanja ntubyemerera. Uza deranja mu ishure umubwiye uti wihenze. Uri muhira umwana ariko arakoma induru umubwiye uti nuhore ndiko ndiga. Uryamye mu ijoro urota ivyigwa. Hari abantu barota ibindi bidapanze. Hamikindi kwasanze ubu abanyeshuri beshi ngenda kuna kuganira n'abanyeshuri. Abanyeshuri ntimukirondera muzi byo mu ishuri gusa. Beshi umuntu wamubaza uti igihugu cya mbere kinini ya kwisi ni ikihe muri superficie ntamenya. Ati fore nini mu isi niyihe ntayazi. Imisozi miremire irimo ya Amerika Latine ntayazi. Cordillère des Andes ntayazi. Wajije uti mu Bushinwa kapitali y'Ubushinwa niyihe ntayazi. None kubera ko batarondera abantu igihe byose biraziri ku muntu. Hame kindi naco ubuzima bwa misi yose nta kubiyobagiza. Niba muhira bavoma genda uvome, nimba barima piga jembe, nimba bagire ibikorwa byose fasha abavyeyi byo zo kubaka. Apana kugira ngo umunyamuji ngo jenda birengeye. Urazi hari abavyeyi bazongo urabona ngo Nyakubahwa ngo je mfise umukoreji umwana w'umukobwa w'umukoreji umumama wiwe azikamurengeye. Heshi bamwe akaguma nukurira ngo je mwana wanje ngo numukoreji none umukoreji no kuvuga iki? Ivyo muhira bakora bibafashe. Ntimwigire ngo murabirengeye kubera muri abanyeshuri. Umuvyeyi ubwa mbere ndababwira umuntu aguhezagira wa mbere imihezagira ifata ni umuvyeyi. Umuvyeyi akubwiye ngo ati mwana nkundira nzo kugira umuntu nturabe ngo ntiyize arakugira umuntu afise ubuntu kandi bizogufasha mu buzima bwawe bwose iyo uzoja hose. Gamurukira abavyeyi.